muri iyi nyandiko havuga ko Brain Deacon yavutse itariki 13 z'ukwa kabiri mu 1949 ngo ni umwongereza w'umukinyi wa filime ariyo mareresi azwi cyane muri filime yiwe yakinnye mu 1979 yerekana ubuzima bwa Yesu uwo ari we. Iyo nteguro ikaba yatunganijwe n'ishirahamwe evangelical mu mugambi w'ireresi rya Yesu. Uwo Deacon Brian niwe yashimwe mu mukino wiwe aho yatowe mu bantu 900 bari bahawe ico gikorwa bari bashinzwe n'uwitwa John Heyman. Abakunda Yesu rero bama bamufise mu nzu bamugendana mu izosi mu miduga yabo bari kubatembereza umugabo Deacon w'umwongereza yakinnye iyi filime. Ariko murabona iyi filime, iyi shusho y'uwo bita Yesu yarakunze cyane, barayikunda gose aho abantu bishiramo bati umucunguzi n'uyu nyene. Ibi bintu rero nk'abana bavutse bo ubunye ubabwite he Yesu nguyu kwasa bavyakirana ugweze bagaca bamya bati mu myaka 2000 heze uko niko Yesu yarameze, umucunguzi niko yasa. Ariko iki ni gikino bakinnye ejo bundi mu 1979 urumva haciye imyaka itarenga mike cyane 43 I think ni 43 urabona ni gihe gito cyane. Rero abantu bose bizera ko uyu ari we mucunguzi bafise mu mazu, ari waje gufukamira bagasaba imbabazi. Beshi iyo bacumuye bafise ibibazo bagena bagafukama imbere y'iyo shusho kandi bakumva ko baronsa amahoro. Ariko uyu mugabo ni umugabo w'umwongereza yitwa Deacon Brian, niwe yakinnye iyi filime. Murazi utujambo tw'ingene turyoshe, yarakinye n'ijwi ryoroshe rimeze neza rivuga neza, abantu rero bamwishiramo 100% ngo niwe mucunguzi. Urumva ku bantu bavutse ubu imisore y'imyaka 17-18 babetse bati ngurya Jesus, baca bemera bati uwo niwe ya mucunguzi yadupfiriye. Era abakunzi biwe nguyo mumubone, nagerageje gusobanura iyo nyandiko. Murakoze.